Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko mwaramutse neza canga se mumeze neza cane. Turagarutse mu makuru n'ibiganiro byacu mw'idonido ry'amakuru azindutse muri kano gatondo ko kuri wa gatatu igenekerezo rya 2023 ukwezi n'ukwa kane 2025. Tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa mu Burundi. Abanywanyi bayoboka umushinga mateka Honorable Kizigenza Agathon barakomeje kwiyamirira rero ibara ndetse n'ishano rikomeje kugenda rirakogwa inyuma y'uruhigi ruteye ubwoba rero rukomeje kugenda ruraba muri abo banywanyi uwo mushinga mateka nyine, aho biboneka yuko abenshi bakomeje kugenda barahunga igihugu, abandi bakaba bakomeje kugenda barafungirwa ubusa. Uyu mushinga mateka Honorable Agathon mu kiganiro ijambo n'ugwawe nyine nkuko bigaragara araherutse kugaragaza ndetse no gushimangira yuko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ifise ikibazo gikomeye cyane, ari nayo mpamvu asaba yuko rero nyine hobaho ibiganiro ku mpande zombi, ku barundi bari muri CNDD-FDD ndetse n'abandi batavuga rumwe nyine n'ubutegetsi, kumvo zo kugira ngo barabire hamwe canga se nyine bace bararebera hamwe ingene ibintu bica biramera neza canga se uburyo ibintu byogenda. Amakuru akomeza kugenda atugera rero akabashimangira yuko ibyo nabyo ubwabyo byarababaje uyu mushinga mateka, cyane cyane akaba akomeje kubabazwa n'uburyo abanywanyi be bama baranyuruzwa, maze akavuga yuko mu Burundi ata demokarasi ihari, nubwo rero hama havugwa yuko nyine haba hari cyane ibikorwa bigendanye no kurabira hamwe canga se ibikorwa bigendanye no kunywanisha abarundi. Uruhigi rukomeje kugenda rigwibonekeza mu gihe rero hama hari gutegurwa ibikorwa bigendanye n'amatora nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Dufatiye akarorero mu ntara ya Makamba Kayogero hari hagarikwa n'ihunga ry'abanywanyi ba CNL inyuma y'iboneka ry'impapuro rero zitagira imikono zintyoza rero ubutegetsi nk'uko byuma bigaragara. Iyi ngiyi nyine ni dosiye canga se nibyo bariko barabahimbira mu rwego rwo kugira ngo bace nyine barababurabuza nk'uko byuma biboneka. Ibi ngibi biramirizwa n'umushinga mateka Honorable Kizigenza Agathon. Turagaruka ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ubuholandi canke Holandi yarugaye ubuserukizi bwayo Bujumbura, ingengera afise ingaruka zikomakomeye cyane ku migenderanire hagati y'ibyo bihugu byombi. Ahangaha kandi mu gihe Burundi bwama buri bibazo bikomakomeye cyane, ibibazo bigendanye n'amikoro canga se kutabona amahera ahagije birashobora kongera kugira izindi ngaruka ziremere cyane, nyuma yuko impande zombi zikomeje kugenda zigaragaza yuko nyine cyane cyane Burundi burashobora kuba bwo bihomberamo kuko bwari busanzwe ronka agafashanyo gatubutse cange kanini kuri icyo gihugu nk'uko byoma bigaragara. Turagaruka ku makuru agendanye na Joseph Kabila Kabange. Kugeza ubu byari byaremejwe neza yuko yoba ari ku butaka bwa Kongo nyine nga muri Goma, ariko hakaba hari andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda ariko aravugwa. Kaze kuri mwebwe mwese ku makuru akomeje kugenda aratugeraho, kaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe, kuba twumviriza ndetse n'abakomeje kubana natwe by'umwihariko mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza muri rusange. Abatwumviriza bari ngaha mu Burundi cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu yandi makayitsiye amwe namwe, mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese kandi mukomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ubwo reka ndabasuhuze abari mu karere k'ibiyaga binini, abari mu makungu ya kure no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira. Reka ndagusopyone kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, bane natwe 5 kuri 5 amakuru n'ibiganiro byacu unayasangize ku nshuti zawe. Kaze kuri mwebwe mwese rero nyine, reka by'umwihariko turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa. Mu kiganiro ijambo n'ugwawe yarabigarutseho ndetse n'ikiganiro gitegurwa na Fokode nk'uko bigaragara, naho rero yarabigarutseho umushinga mateka Honorable Agathon yari yamirije bwa mbere na mbere rero nyine ibara rikomeje kugenda riragwira abanyagihugu
kumvo z'ubutegetsi butari bwiza atakintu na kimwe buriko burakora canke atakintu na kimwe bushoboye. Ibi ubwabyo by'umwariko birakomeje kugenda biratera umutima uhagaze. Ahangaha yarasabye yuko nyine abanyagihugu bose canke abarundi bose bakwiriye kwicara hamwe nyine bakarabira hamwe ingene bohindura ibintu ndetse bakanagaragaza neza yuko nyine bashobora kuba botorera umuti rero ibibazo bikomeza kugenda biragaragara nga muri kino gihugu c'u Burundi. Ahangaha yaragarutse kandi ku Ruyigi ruteye ubwoba rukomeje kugenda rurafata canga se rukomeje kugenda by'umwariko ruragonga abamwe rero mu banywanyi b'umugambwe wiwe bayoboka CNL umushinga amateka nyine agatorwa Sashoka bayoboka CNL agatorwa sa. Aba banyagihugu barakomeje kugenda baranyuruzwa abandi bagaca barafungirwa ubusa. Ni mu nyuma yuko rero nyine CNDD-FDD dizi neza yuko badashobora kuba boyitora, ariko sabo gusa kuko rero no muri CNDD-FDD hari bamwe bamaze guhaga iyo ntwaro yabo bama bagaragaza ko batifuza yuko CNDD-FDD yoguma ngaha irongoye igihugu c'u Burundi. Bamenyesha yuko mu myaka irenga 20 bamaze bari ku butegetsi atakintu gishasha bakoze, atakintu na gito nyine babashije kuba bogeraho, bakaba bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko nyine ibigendanye n'ayo matora yimirijwe mu Burundi ubwayo ari ikibazo kiremere cyane. Babona yuko nyine kitakabaye kigira byinshi gikora canga se kitakabaye kigira byinshi gihindura nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta azindutse akomeje kugenda aravugwa nuko rero by'umwariko honge kwibonekeza uruhigi ndetse no gupangira aba banyagihugu nyine ibintu bitari byiza byo kubabeshera nyine kumvo zo kugira ngo bakomeze kugenda barabahiga. Igihe hemirijwe amatora mu Burundi inshuro nyinshi usanga nyine abayoboka umushinga amateka Honorable Agathon sa babarahigwa kurenza abandi bose nyine kugeza nubwo yarankiwe kuba yo kwitoza mu matora yimirijwe muri kino gihugu cy'u Burundi. Ariko kuba yakwangirwa kwitoza muri ayo matora nibivuze yuko akwiriye nyine abanywanyi be bakwiriye kuba baburabuzwa nkuko byoma bigaragara. Kayogoro kwigerekezo g'17 ndamukiza 2025 icuka kibandanya rero kibacibi cyane muri iyi misi muri commune Kayogoro intara ya Makamba umanuko bw'u Burundi. Inyuma yaho rero hatorewe impapuro nyine zitagira imikono zitirirwa umugwi utazwi witwa Burundi Democratique Liberation nkuko bigaragara abisezerano. Izo nyandiko kandi zitagira umukono zarakwiragijwe mu bice rero byinshi vya Makamba ndetse na Rutana ubumanuko bushira uburengero abiziyamiriza ukutaganira rero mu nzego nkuru za leta y'u Burundi zikavuga yuko nyine hashobora kuba igitero c'amasaso nkuko bigaragara. Uyu mushinga amateka Kizigenza Agathon sa yaragiye nyine avugwa yuko yoba ariko arakorana n'imigwi imwe n'imwe igiye itandukanye cane nka Reditabara ndetse na FNL nkuko byoma bigaragara. Ibituma rero ngo inzego z'ubutasi mu Burundi zamazira muhoza hijisho kumvo zo kugira ngo nyine babashe kuba bamenya byinshi. Mu mushohirano rero nyine w'ibyo abanywanyi babiri bo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL Gator Thierry ndetse na Ndashimiye Thierry barafashwe ku munsi wa mbere nyine n'abanywanyi bo muhari w'ugwaruka rw'imbonera kure ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bafashijwe kandi n'urongoye igipolisi muri commune Kayogoro. Nubwo rero izo mpapuro nyine zitazwi iyo zaturutse. Umwikeko waraguye rero byihuta kuba nywanyi rero b'umugambwe CNL. Ifatwa ry'abo bantu rero rije mu gihe hariko rero haraba igihuhushi cyo guhagarika abanywanyi bo mugambwe utavuga rumwe rero n'ubutegetsi mu bice rero byinshi by'igihugu. Indongozi z'u Burundi zagiriza guhagarika rero abanywanyi ba CNL co cimwe nabo mu mugambwe uri ku butegetsi. Muri ibyo bikorwa rero nyine harimwo ukuborezwa igufa, ukunyuruzwa hamwe by'umwariko niburabuzwa mu butungane. Abanywanyi benshi baramenyesheje ko rero bakorewe amabi yo ku mubiri ndetse no ku mutima igihe bafungwa mu ntumbero yo kubatera ubwoba bakanabategeka rero guheba ibikorwa bya politike. Kubera ubwoba bw'umutekano wabo rero abandi batatu b'abanywanyi ba CNL niyo ngabo Tretse arongoye CNL muri zone Mugeni Nyabenda Freeman ndetse na Jean Brachmanzi barahunze bose bariko rero bararonderwa n'imbonera kure Bikorimana Maurice ndetse na Sayimana Pierre bafatikanyije n'indongozi zaho ngaho.
bukeye rero bwaho kwa kabiri ku mutumba Kigaza zone Dunga harabaye inama yari irongowe na Nyandwi arongoye iyo zone imbere y'abayubahiye batazira baba arongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abayibonye bemeza ko iyo nama yari ifise intumbero yo gutera ubwoba abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu Burundi. Muri iyo nama umukuru wa zone yaravuze amajambo akomeye cyane, mwe bakiri muri CNL turabamenya bose, ni ukubica vuba na bwangu igihugu cibone gutekana. Ayo majambo yafashwe rero by'umwariko nko guhamagarira abantu rero mu njyane za politike, yaratumye ubwoba bwiganza mu banywanyi ba CNL. Kubwabo agateka kabatavuga rumwe rero n'umugambwe uri ku butegetsi kariko rero karahonyangwa abategetsi bareba. Uko imyaka ihera rero ihagarikwa y'abatavuga rumwe rero n'ubutegetsi n'amabi akogwa byariyongereye na cane kuva hasubiriye nyine gutogwa umuhisi Petero Nkurunziza muri 2015. Amashirahamwe by'umwariko haranira agatsika kazina muntu yamayamiriza amabi akogwa n'inzego z'umutekano mu gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abanywanyi ba CNL na cane baraterwa rero ubwoba kuko rero bashobora kwicwa babategeka kandi kwinjira umugambwe uri ku butegetsi. Umutekano uracari mukerera cane muri komine Kayogoro, aho rero abanywanyi ba CNL bavuga ko rero nyine bariko barahigwa kinyamaswa bigakogwa n'abarongoye inzego z'umutekano, basaba yuko umutekano wabo nyine ukingirwa nk'abandi banyagihugu. Ibi umushinga amateka nk'uko bigaragara arabyamiriza ku rwego rwo hejuru. Bujumbura kwigerekerezo g'15 ndamukiza 2025 prito genekerezo g'19 leta y'u Buholandi yaratangaje ko igiye kugara bumwe rero mu buserukizi bwayo mu bihugu bitandukanye, harimwo n'ubuserukizi bw'Ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi, umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi nyine ahakorera ibiro byinshi by'ishira hamwe mpuzamakungu ONU n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Iyo ngingo kandi ije mu ntumbero yo gusubira gutunganya nyine izo nzego. Ibyo birabaye kandi mu gihe Ubuholandi bwari bumaze imyaka myinshi burafasha Burundi mu iterambere mu bikorwa bigiye bitandukanye. Niketse yandikiye inama nshinga amateka y'Ubuholandi, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'amakungu yitwa Kaspari Everdakampa yaramenyesheje ati mfise umugambi wo kugara ambasade zitanu hamwe rero n'ubuserukizi Bujumbura mu Burundi ahitwa La Havane, Cuba, Ijuba muri Sudani y'Epfo, Tripoli mu gihugu ca Libya, Yangoni nkuko bigaragara hamwe na Consular Ambulance niya Loride Janiel nkuko bigaragara. Iyo ngingo iragamije kugabanya amahera ari igihugu gikoresha, abaro byitezwe ko bizotanga inyungu rero zingana n'imiliyoni 25 z'amaero. Leta y'Abaholandi rero nyine ishigikiwe n'imigambwe nka PVV ndetse na VVD ndetse na SNS ndetse na BBB iriko kandi irondera kugabanya amahera rero nyine leta ikoresha, harimwo kugabanya ibice 22 kwijana by'amahera rirakoreshwa mu bushikiranganje bwinshi. Byemezwa neza yuko nyine Abaholandi bari abafasha baremere cyane mu iterambere ry'Abarundi. Iyugagwa rero ry'ambasade Ibujumbura by'umwariko biteganyijwe ko rizogira ingaruka zikomakomeye cyane ku migenderanire hagati y'Ubuholandi n'Uburundi. Ubuholandi bwari mu bihugu rero bifasha cyane Uburundi, aho mu mwaka 2022 bwaratanze imfashanyo igera ku miliyoni 33.9 z'amadolari buri mwaka nkuko rero bivugwa ni banki y'isi yose. Nkuko bigaragara hagati ya 2023-2027 Ubuholandi bwari bwarateganyije Uburundi amahera angana n'imiliyoni 160 z'amaero kugira ngo bufashe rero mu bisata bitandukanye nko kugwanya inzara, irondoka rijyanye rero n'amagara meza, agateka kazina muntu, mu gutanga akazi kugwaruka ndetse n'ibindi. Uruhara rw'Ubuholandi mu iterambere rubonekera rero mu migambi igaragara. Imfashanyo miliyoni 7 n'ibice 8 z'amadolari mu mugambi w'irondoka
rijanye n'amagara meza ugamije gufasha abakenyezi kugira bavugwe neza. Amahera angana n'imiliyoni 10 z'amahero mu gushigikira ikigega rusange c'ifumbire n'imiti itunganya ubutaka kugira hatezwe imbere uburimyi mu Burundi canke uburimyi bw'u Burundi. Intererano y'umumiliyoni 1 w'amayero mu bikorwa rero vya rusansuma nkuru rero y'uburimyi n'ubworozi bafatikanyije na UPF na UNICEF ndetse na FAO. Imigenderanire yoba igiye gusubirwamo canga se gutosikara nubwo ubuserukwisi bwugaye Ubuholandi rero bwaramenyesheje ko rero bugifise ubushake bwo gukomeza ubufasha bwabwo ku Burundi. Umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu yaravuze ko hashobora rero kugururwa ababuserukira n'ubundi mu Burundi uburere by'umwariko bivanye na politiki y'akarere cane muri Aziya. Ndongozi z'u Burundi hamwe rero n'ababafasha mu iterambere bizeye ko rero iyo ntunganyo shasha itazohungabanya imigambi yariko irakogwa hagati kandi iko imigenderanire ishobora kuzobandanya mu bundi buryo igaciramira neza. Mu Burundi rero hari ibibazo byinshi bigendanye n'ibibazo by'amahera n'ibindi nk'ibyo ku buryo baba bakeneye imfashanyo nyinshi. Tugaruke mu kanya turabera hamwe ku bya Kabila.